tutandukire ku bahungu ndababwire sinogenda navuze benshi mwigiza ababwire mwinywesha inzoga ku matabi n'amakike ngo nakiryoshe nka boost urengeje kwa gasike koma migirami niko gangsta kuja kuraba mu mufuka muna pesa mi walaye kweli jemo na nitesa nimena rimwe kweli nafuka everybody say na nafuka na wanna make haraciye amezi 3 ikinyamakuru Cageze cyaratunganije ihiganwa ryo kuririmba ku baririmbyi bose bafise impano yo kuririmba bavuye mu mihinga itandukanye y'igihugu c'u Burundi. Freestyle yeah you tell them not play with the scene cause I'm against the on the street all the niggas don't play with me but tell them nah I don't play with them finish Cageze yashizeho uwo mugambi kugira ngo ishigikire yongere iteze imbere igisata c'abaririmbyi mu kumenyekanisha impano zinyegeje mu bana b'igihugu. Hari ku itariki 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 aho hakiriwe abanyempano baje guhiganwa. Abashika 80% bari biyandikishije nibo twashoboye kwakira ku cicaro ca Cageze. Oh my boo my bae mufate neza disiwe utaza kunja kure kwakirwa kwimenyekanisha no guhabwa inomero vyamaze amasaha agera kuri 3 aho ihiganwa ryaje gutangura mu masaha yo ku mugoroba. Abahinga mu bijanye n'umuziki ari bo Kori, Amiri Pro na Kakeri nibo bari muri jury. Imbere y'uko ihiganwa ritangura babanje gushikiriza abanyempano amategeko yose agenga iryo higanwa hamwe n'ivyo bisunga mu gutanga amanota. Ihiganwa ryaciye ritangura. If God be for me, who can be against me? Abantu batashoboye gushika ku cicaro gikuru ca Cageze barabikurikiranye ikibiriraho kuko vyari ko bica ku mbuga zose za Cageze TV. Ihiganwa ryagiye kurangira mu masaha akuze nk'isaha imwe y'ijoro. Nkuko vyari bitegekanijwe, abanyempano 10 nibo bashoboye gutorwa muri iryo higanwa. Aribo Edi, Meiben, Wandalies, Shani, Mia Carlo, Daniel, umugwi God Spirit Band, Theo, Sidolf hamwe na Keva. Wari umunezero udasanzwe kubatsinze kuko bari bemerewe gukorerwa indirimbo n'amasanamu bari kumwe n'umuhinyanyuzi rurangiranwa mu Burundi ariwe Joel Houghton. Nyuma y'igihe gito baciye batumwa ko muri studio za Cageze baraza kugira imyimenyerezo ku vyuma vy'umuziki bari kumwe na Joel imbere yuko baza kuririmba no gufata amasanamu nyezina. Indirimbo zaraheze hakurikira kuza kuziraba no gusuzuma ko atadukosa twoba twarabayemwo yaba mu majwi canke mu masanamu. Ubu biriko birakosorwa kuko vuba izo ndirimbo zizotangura kuja habona. Hategekanijwe gusohoka indirimbo 2 ku ndwi kugira zize zirahana umwanya w'imisi 3. Abo baririmbyi bazobandanya bashigikirwa muri promotion na Cageze mu kiringo c'amezi 3 kugira ngo ibikorwa vyabo bimenyekane cane mu gihugu no mu makungu. Je dis merci à Cageze de m'avoir donné l'opportunité. I really appreciate the video in this phrase. Igesoro uvuza ku mpera iraryoshe gose nta kuntu twoyitrafika ikaba yiba ku play ya kabiri niyereze indirimbo. Ndashimiye Joel yari ubwa mbere nyene tubonanye ariko twarakoranye nk'abantu tumenyeranye. Ikindi naco shimire n'abaje kuduha ama collection uko biradufasha muri carrière turimwo. Je suis infiniment reconnaissante.
kubashize hamwe les vidéos. Je sais que nari très nerveuse, donc nagiye ndagira ma répétition plusieurs fois. Donc merci pour la patience et la collaboration. nguma numva umengo hari ibintu nokongeramwo bishasha byiza kuruta uko nabigize mbere. Nshimira Gihe yantoye, nkashimira na Kezanet na Joel. I really appreciate. Thank you. J'aimais les basses là yari ya playinze. Mbwa j'aimerais sinzi ko bizokunda ko ashobora kugira. J'aimerais yuko quelque part ashiramwo ces basses là kugira ngo bi boosting l'émotion. Don't